FTV. Tunda juhudi. Ndasubiye kubera mutacu twakunze ibiganiro cya kuri DFTV mukamuri kumwe na Dinye Delicia ndakodi from DFTV. Behind kamera kabari Only King na Logic Jamal. Nibo bari kubarashikiriza ano masanamu atovye asa neza cyane gose. Kuba tarakora subscribe mu bikuru kugira ngo bibandanye bimera neza mu kurikirana kino kiganiro from A to Z kugira ngo bibandanye bibashimisha ngo twama tubakora. Reka no munsi ndabereke abatumire bari très spécial kuri twebwe. Atufitiye kugira ngo ibintu bishashwe ndabinye. Basi ni bitesa nkuko twabibemereye yuko tuzokwama tubashikiriza ibintu bigezweho hit stars niyo muco kiganiro. Reka ndabakanya bashoboye kubidondora kugira ngo batashobora ndabaramukije cyane ko tashoboye kubamenya abakunzi ba DFTV kumbure bashasha n'abasango batabamenye murusha kubidondora. Ego ku mazina yanje Famani Gabe Emmanuel de Grace ndi umukristo ndakijijwe indirimbo zo guhimbaza Imana, ariko no munsi najya serukiye umugwi witwa Living Praise Ministry n'umugwi ukora indirimbo zo guhimbaza no gutaziye. Okay, namwe je nitwa Ibanga Jean Class Age Faith Award. Okay, no musti tuganire kuri Age Faith Award. Bivuga yuko Gospel Music Award. Ni biteza abasha. Jewe nguri numve ngo none batangiye kuririmba muno munsi bashaka kurakira canke n'ababifise mu burambe. Novuga ko abatangwe no munsi kuririmba barashobora mu gukora imari mu programme y'amaze. Uwo bize kuserukira abariko barategura Gospel Music Award mu kuvuga Age Festival namwe. Cyo turi mu artiste bagiye kuronka ama awards tariki ya 2024 mu Kigarama. No kuvuga yuko uri mu bahiganwa ariko wavuze yuko userukira band. Niko niyo band nyene iri mu higanwa. Okay, nataka kuuliza hii festival imeandaliwa vipi na vile kuna watu ambao hawajui itafanyika lini wapi, unaweza kuwajulisha? Jambo la kwanza tunashukuru kwanza kwa mapokezi kwa DFTV kupokea. Tunasema Mungu awabariki sana. Na jambo la pili utakuelewa maana yake. Maana yake experience during gospel. Maana yake lengo kubwa ya Age ni kuinua muziki wa gospel. Kulingana na hatua kwa Kiswahili wanasema kwamba burudani ya kusifu. Lazima watu wajue kwamba katika kuimba kuna neema ambayo inakuwa ndani ya nyimbo na inabidi kusupport hiyo kitu ndani ya hiyo kitu. Ndani ya hiyo karama. Okay. Na kuna watu ambao wanaweza kwa labda ni wapya katika hili jambo au na wengine wamesahau. Vile vile unaweza kuwakumbusha ni lini na ni wapi? Naweza kusema kwamba tamasha hii itakuwa tariki 24 ya mwezi wa 12. Itakuwa kwenye kanisa la Izobera hapo pembeni ya Beso. Na kiingilio vipi au tutaingia kwa free? Kiingilio sio free kwa sababu gani? Kuna maandalizi ambayo yameandaliwa na hiyo maandalizi inalomba pesa. Na hiyo pesa kwa kuiandaa inalomba gharamiwa. Na inabidi sisi kama vile watu ambao tunahitaji kusupport hiyo kazi lazima tuje na kitu kidogo cha kusupport. Sio kama ni malipo ya kulipisha, ila ni just kusupport kile kitu ambacho kimefanywa pale. Kuingia ni 10,000 kwa mtu mmoja nafasi ya kawaida. Kwa Faransa wanasema VIP itakuwa ni 50. Mimi nitakuwa niko kwa VIP. Wow. 50. Guys, okay. Na wewe kama msimamizi wa Age Festival, ni kitu gani kiko special ambacho tutakikuta pale? Yaani hatujawahi kuona katika festival nyingine ambacho unatuambia watu ambao wanatizama kipindi hiki wanaweza wakitarajia. Kitu kikubwa watu waje kwa sababu tamasha hii inaandaliwa nasema kwa watu wa professional kwa sababu tutakuwa na waimbaji wakubwa, sio tu wale ambao watagombea. Tutakuwa na wengine kama vile Christine kutoka Rwanda na Burundi, na kuna kwa Serge kama vile msalemba mnajua Rose Mwando kutoka Tanzania atakuwa hapa. Sasa watu watakuja na shauku kubwa kwa sababu nafasi kwenye watu wasanii wakubwa kama 6-5 wanakutana. Wewe kuna nipatia image hicho kitu kitakuwa na maana. Na tutakuwa wengine kutoka Gabon kama vile Melina na kuna wengine kundi linaloitwa Activity. Okay. Kama wewe ambaye uko yani naweza nikasema unahitaji watu wa vote
yani wanakuwa vipi, wanapitia wapi Ya, nashukuru sana kwa DFTV kwa kunipea neno. Yes, ndabashimiye gose rikavuge mu rurimi rw'ikirundi. Ego cyane. Sivyo. Zeko muri abarundi muri benshi mu kwadukurikirana. Rero cyo nagomba kuvuga ntange ko ndakubasimira mw'abakunzi ba DSTV ko murabikora neza, subscribe yakora neza. Rero twe twade duserukiye mu Living Praise Ministries. Mbere ya byose turabashimiye ko mwamashyigikiye Living Praise cyane. Mu mwaka wa 2020 twarakoze ama-evenement menshi nk'ama-concert kandi muradushyigikiye, mwaratubaye hafi, twarababonye. Ubu noneho ni Age Fest igarutse ku 12 misanze ariyo gahunda twadufise mu 12 ariko kubwa Age Fest niyo mpamvu tutayikoze. Rero Age Fest mu isanzwe ni platform, ni kibanza platform tugiye ku expose, tugiye gushya ibikorwa byacu dukora nka Living Praise Ministries. Rero kudutora kwiwawe bituma ibikorwa byacu bishigwa imbere. Rero mu kudutora biroroshe gose, murafata umuhora wawe connect leo ukaja muri message, mugaca wandika nka message, wandika igitigiri 607 bacurunge kuri 422 utora 607 ugacurungika kuri 422 muri message. Biroroshe gose, uca kuri 607 ugacurungika kuri 422. Mustu kontra balance. Dize ko nazo kuri 607 422. Jenda bikorera muzi ntane ofise mugabo ndayigura. Merci beaucoup. Ntane ofise ko ndayigura mugabo rero. Ijambe ndarironse. Ijambe murayibona ko ndarimuhaye. Mugabo rero Jesse nkunda ntange ijwi burebure. Urama akapera umugire naho ndagusanga kuri YouTube ndabirabe kugira ngo asoce mbwira nabandi bose ti. Wow, agapera biroroshe ugiye kuri YouTube. Uja kuri channel YouTube Living Praise Ministries International Burundi. Yashako BD yacubona ibikorwa bya Living Praise Ministries. Ama aro indirimbo ivuga ngo ni data yahisemo kungirira neza. Ndabizinza ko nawe data yahisemo kungirira neza. Kuba twarangije umwaka wa 2020 waranzwe n'ibintu bitandukanye nko kwezi kwa gatatu bya coronavirus, ibintu byinshi byakuguhitana ariko data yakugiriye neza. Ushitse mu ngaya masaha bivuga ni data niwe yahisemo kungirira neza, ni data niwe yahisemo kungirira neza, niyumvirije imvugo z'abantu niyanabasabye icyiyumviro, niyumvirije inama y'abamarayika yahisemo kungirira neza. Data yahisemo kungirira neza. Muri si uko atamarayika ari ngaha, muri si uko atawuhari na umboneye. Hariho amajwi guys, Jerry ijwi vraiment ndagiye munyengira mvote ubunyene ngira ngende kuko thank you. Ndashaka kumenya ikindi kintu, kumbure hariho abantu benshi batazi ukuntu donc bavuga ati bo participa cyangwa mwarahejeje kwakira cyangwa n'abandi mu babishatse barashobora kwiyandikisha. Ni kuvuga kuri premier edition kugera kuri premier edition twarahejeje kwakira abandi bakeneye kwiyandikisha baje kuri deuxième edition. Okay, ni kuvuga ni ikintu kizokwama kiba imyaka yose. Shaka iya kabiri nzobandi mu kuva no munsi ngira ntangure Sidira bitogenda sinzi kuririmba uri tubaci ngiye tujyane tumaci birasaba yuko nanje ngenda kebuke kugira nanje ndabe yuko ayo mahigo no yatahana ndi deuxième edition kubera iki wayimi naje bivyo shoboka ndagushimiye cyane gose. Hanyuma ndashaka ugire ikintu kimwe ubishobora kugira abakunzi ba DFTV canke abakunzi ba ya band yawe ariko baragukurikirana muri no mwanya kugira ngo baguhe amahigwe cyane yo kugira ushoboye kuzotahukana iyo award. Wow, abakunzi ba DFTV bwa mbere ndabifurije umwaka mushasha mwiza, kuba Kristo ndabifurije Noel nziza, azuba amahiganwa nyene azubera ku munsi wa Noel, bisigura n'umunsi wo gwimba nituzohimbaza kana Yesu kavutse no, ariko tuba turibuka ko ari umucunguzi yatuziriye kwisi, ari umucunguzi Imana yatungukiye ariyo Kristo Yesu.
azwa umunsi wo guhimbaza umunsi mukuru. Rero abakunzi bose ba DFTV ndabifurije Noel nziza. Abakunzi ba Living Praise Ministry uko muva mukangana mwese ndabifurije Noel nziza. Umwaka mushasha, umwaka muhire w'2021 uzobera umwaka w'amahoro n'iterambere. Ikindi kintu ndifuje gose kuri uwo munsi ko tuzobana le 24 na le 25 tariki 24 n'itariki 25 ndabifurije kuzobana namwe kuko wazo ari ikintu giteye igomwe, ikintu ciza gose. Ndababwiye kwanza sound izo imeze neza gose. Abashitsi turabafise benshi abava muri Gabon, muri Congo, ba Fistombuyi mu Rwanda, baroze mu Wando. En tout cas sinakwifurije ku misinga ico iyo event, ni event nziza gose. Hama ikintu nashaka kuvuga ngoma ndabibuse kandi ko mudutora kuko turafise byinshi nka Living Praise Ministry, turafise vision, turafise ibintu byinshi tugomba gushira ku mugaragaro. Rero iyo vote yawe iryo jya dutora ryo dufasha cyane mu kwagura amayereko yacu nka Living Praise Ministries. Mudutora kuri 607 urumva kuri 607 munga kuri 422. Hama kandi mukoresha umuhora wa connect leo kandi mashaka kudutora kenshi gashoboka. Nko ku munsi urashobora gutora kangahe? Inshuro zose bita n'inshuro igihumbi urashobora gutora. Bigusaba kugira amafaranga ijana yonyene mu telefone. Kandi ikindi kintu akanashaka kuvuga igihe cyose Imana itanze vision iratanga na provision. Rero kuba Imana yatanze vision ya Living Praise, yaduhaye vision ya Living Praise, bisigura ariyo na provision ya Living Praise. Muri ama provision ushobora kuri umwe muri provision ya Living Praise. Rero mu kudutora mu kuduhereza iryo jana rya kansi cyangwa se igihumbi cyangwa 2000 cyangwa 5 uzuri kuraterera mu bikorwa bya Living Praise riko rakora byinshi byiyaguye kuko vuba cyane tugiye gushana ku mugaragaro album ya Living Praise. Turangize gukora album y'indirimbo 10 za Living Praise bura vuba cyane tuzoshira ku mugaragaro. Rero mu kudutora kwawe uzuri kurashigikira ico gikorwa kandi ndakubwije ukuri ni indirimbo zuzuye ubwiza gose, ni indirimbo zifise ibwina by'Imana cyane. Nuzobushira imbere yawe mu gutanga amafaranga yawe mu kudutora. Ndize neza ko Imana izo gusubiriza mu ntoki n'izina rya Yesu Kristo. Rero ndabashimiye abakunzi ba DFTV ubandanye mugira amasa subscribe cyangwa se s'abonner mutore kandi muje no kuri channel ya Living Praise Ministries mushire ko s'abonner, mushire ko ama cyangwa se ama like, mu partage n'ama link uzomugize neza cyane. Ama le 24 na le 25 durire kuri Église du Rocher arifu mu Buyenzi, durireyo niyo tuba turi n'abandi basani benshi barimba gospel, barimba neza gose n'abandi bavuye hanze, durireyo ubushikira imbere yawe. Arategwe cyane. Guys, gentlemen, nabwiye ko ndamutoye umuntu kuri ndo bamushika. Abafite ibintu byinshi. Donc bafite ibintu basi dufa mwanyemereye. Okay, deuxième édition tuba ndiko ndirimba muri bande yawe. My God, turabakiri gose. Bashagira ngo wabyumvise. Okay, dushaka ko nabugira ikintu ushobora gushikiriza abakunzi. Le 24. Okay, bajazanina. Wow, birahari afishe murayibona. Le 24 na le 25. Abantu barakaze. Ayibona. Attention. Ni nazibiri. Izibiri. Okay. Age Face 2020 Gospel Music Award. Performing artist. Yes. Yeah. Hey. Antrero sasa. Hey. Anti biroroshe. Aha. Ufata ijoro ryose. Okay. Nijoro ryose. Dutangura season. Banica muri VIP. Kuri ijoro ryose. Ni bon. Dushaka no kugira ikintu ushaka kugira abakunzi ba DFTV bariko baragukirana muri uno mwanya kumbure nk'umuntu yaserukiye uri ko aratunganya Age Face muri buno Burundi canke Cats. Kwa numva ngo yahereye n'ahandi nivyo? Okay, mu Burundi. Naweza sema ya kwamba watu waje kwa wingi hiyo siku, maana hiyo siku ni siku ambayo Mungu ameiandaa kwa sababu yetu sisi Warundi. Unajua Burundi naweza sema ina bahati sana kuunganisha kitu kama na hiki na nyakati kama na hizi, kwa sababu mwaka huu watu wengi wanausema vibaya, lakini mpaka sasa Mungu angali na sisi na kuandaa kitu kama na hiki ni neema. Naweza sema ya kwamba watu ambao wanatusikia kwa DSTV waje kwa wingi, tumsifu Mungu, tumwabudu. Na hiyo tariki 24 nimeeleza vizuri kwa kwani siku ya kutoa tuzo
na baada kuna wale ambao wasanii wakubwa wataimba. Na hiyo tariki 25 itakuwa ni siku ya kuimba kwa wale ambao wameperform kwenye competition, na tutakuwa wale wasanii professional wataimba nao pia. Toke kuingia saa ambao mambo hayo yataanza itakuwa ni saa 10 mpaka saa 6 usiku. Na hiyo tariki 25 itakuwa saa 10 mpaka saa 6 usiku. Watu waje kwa wingi, kumsifu Mungu, tumwabudu, na naamini ya kwamba hawataregrete. Sababu hiki kitu kina neema ya Mungu na kina malengo makubwa kusudi watu kuelewa Mungu anatuandalia mikono. Asante kwa kuja. Asante. Guys, ndose kwashimira mwese mutahengeshanije yo gukurikirana kino kiganiro Stars News aba invite uno musi ndibaza yuko bayagiye byinshi bigiye bitandukanye, aho mutari kuri jewe nahezagiwe, ndibaza ko namwe bahezagiwe nko naje nahezagiwe. Ndabakunda cyane gose. Behind the camera kabari Only King na Logic Jamal babandanije bakora ibikora inka kugira ngo mubone ano masanamu asa neza nkuko mutubona, mbona dutesa neza nkuko mutubona. Turabakunda cyane, abatarakora subscribe mu bikore kugira ngo tubandanye turyoherwa twese, tuze dugurire no kuri iyo tariki 24 kuri Eglise Dihoshe kugira ngo turonke umhezagiro w'Imana kuba tukiriho si kubwacu ni kubw'Imana. Ndabakunda cyane guys. Yari Delicia Double D from DFTV. Ciao. Ciao, ciao. Love you. DFTV. Tunda juhudi.